Nsubire mbahe ikaze nshuti banywanyi bacu kuri mwe mukurikirana ibiganiro n'amakuru dutambutsa kuri imboneshakure yacu ari yanyu ya Burundi News TV. Turabaha ikaze muri aya makuru kuri mwese mwumviriza ibiganiro vyacu muherereye hirya nino ku migabane y'amakungu ya kure, abatwumviriza muherereye mu karere k'ibiyaga binini. Reka ndaguhe ikaze nshuti munywanyi wacu kuri ariko wumviriza ibiganiro vyacu herereye ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. N'amakuru avugwa mu bisata bitandukanye vy'igihugu, igisata ca politiki, umutekano n'agateka ka zina muntu. Amakuru akomeye cane ahejeje kudushikira, ingingo nkuru turazifatira kuri ayo makuru avugwa mu gihugu c'u Burundi. Kuri iri genekerezo ibintu birahejeje gukomera cane nyuma y'ibintu vyaraye vyibonekeje mu gihugu c'u Burundi. General Rengiyo Bunyoni yabuzwe irengero mw'ibohero rya Gitega. Amakuru duhabwa n'abanyororo bari bapfunganywe na Rengiyo Bunyoni ni amakuru akomeye cane turibuze kubashitsako mw'idonido ry'aya makuru twabateguriye. Ivyo vyose bibaye nyuma yuko ejo twarababwiye ko igisoda kitazwi ikambi gikoreramwo arico caje kw'ibohero rya Gitega. Abanyororo benshi batomoraga ko batazi ivyabaye, batazi ingene ivyo bintu vyose vyoba vyabaye canke uwo yarungitse abo basirikare bari bibonekeje Igitega. Murazi ko abanyagihugu mwari muri ngaha Igitega mwariboneye vyinshi cane, nkuko hari abamenyesha makuru batandukanye bariko barabandanya kubishirako. Ivyo vyose turaza kubigaruka ko mw'idonido ry'amakuru twabateguriye. Nanone amakuru akomeye cane ahejeje kudushikira, ivyo bibaye nyuma yuko hibonekeje umugwi mushasha wabaharahaje kuba watembagaza ubutegetsi. Ivyo vyose turabigarukako. Amakuru akomeye cane dukura kuba mu micungararo y'ikibira aratubwira ko hatanguye kumvikana urwamo rw'inkoho, aho bivugwa ko igisoda coba kiriko kiratana mu mitwe n'umurwi mushasha witwa Armée Révolutionnaire du Burundi. Ivyo vyose turaza kubigaruka ko uwo murwi itangazo wahejeje gusohora ugarishira hanze, bivugwa ko warahiye kuba uzogwana paka ugeze i Bujumbura, ufashe n'igisagara ca Bujumbura ugafata na Gitega. Ivyo vyose turaza kubigaruka ko umukuru w'igihugu nyiricubahiro Major Evariste Ndayishimiye we arasabwa ici, nkuko bamwe mu banyagihugu batanguye kuvuga kuri iyo dosiye ikomeye cane. Ayo makuru nandi twabateguriye turayabashitsa ko yose mw'idonido ry'amakuru twabateguriye. Wowe ico usabwa manuka musi y'iyi video urabanditse ijambo sabone upyondeko, uraca urabona ari akazugera nawe nyene upyondeko, hama tuje turabana mu makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kure, akaryo k'abanyagihugu badafise uburyo bwo kwivugira. Iyi Burundi News TV niyo mbonesha kure imwe rudende yanyu ari nayo yacu igushitsa ko amakuru aba yatohojwe n'abamenyesha makuru b'abahinga bakorera nga mu gihugu cacu c'u Burundi. Reka tugaruke tubashitsa ko ayo makuru nandi twabategura. Nsubire mbahe ikaze nshuti banywanyi bacu muri ibiganiro n'amakuru dutambutsa kuri imbonesha kure yanyu ari nayo yacu ya Burundi News TV. Twababwiye amakuru akomeye cane mu mfunyofunyo ko kuri ubu ngubu General Rengiyo Bunyoni yabuzwe irengero mw'ibohero rya Gitega nyuma yuko ejo hibonekeje ikambi y'igisirikari itazwi. None kuri ubu ngubu hakaba hafashwe ingingo ikomeye cane. Bamwe mw'ikambi izwi ko icungera umukuru w'igihugu yoba yarungitswe gushakisha Rengiyo Bunyoni, nubwo bivugwa ko yoba yahungiye mu murwi mushasha wibonekeje mw'ishamba ry'ikibira. Nanone turabigaruka ko, reka amakuru yacu tuyatangurire ku makuru avugwa ngaha mu Burundi. Ni nyuma yuko Alex Nimubona w'imyaka 32 yarishwe mw'ijoro ry'uwa gatanu rishira uwa gatandatu yatemagujwe umupanga. Ubwo bwicanyi bwabereye ku gacimbiri Gahororo, nanone umutumba Bugerere, ni muri komine Ndava mu ntara ya Mwaro hagati mu Burundi. Mu ntwaro baremeza ayo makuru akomeye cane ahejeje kudushikira. Abantu batanu bikekwa ko bahagaritswe. Uwo yishwe yari kumwe na bagenzi biwe bariko barasangira urwarwa ku bw'amasoko yacu, yariko arasangira inzoga n'uwo yamwishe.
Anatole Butoyi yacishije mugenzi we igipanga ku bw'amasoko yacu. Abo bagabo babiri bari bafitaniye amafaranga bagurananye. Ivyo vyose mu burongozi bwa komine baravyemeza cane ayo makuru ko vyoba vyarabaye. Aloyizi Ndenzako Munisanteri wa komine Ndava ahanura abo barongoye kutihanira. Nanone abantu 5 bahagaritswe ku mvo z'amatohoza y'igipolisi ariko araba. Ubu bapfungiwe mu gasho ka komisariya y'igipolisi ca komine Ifota. Bari muri ubwo bunywero nyene nabo igihe ubwo bwicanyi buba ubw'igipolisi caciye kibahagarika. Andi makuru akomeye cane, abakenyezi 2 bagirizwa kwica uruyoya barapfunzwe. Irakoze Josiane w'imyaka 19 abapfungiwe mu gasho ka komisariya y'igipolisi ca komine Kayokwe mu ntara y'Imwaro hagati mu Burundi. Yagirizwa kwica ruyoya yavyaye. Uwundi mukenyezi yagirizwa kugira uruhara mu rupfu rw'umwana nawe nyene apfungiwe muri ako gasho. Igipolisi co muri iyo komine kiremeza ayo makuru nk'uko umutegetsi akomeye cane yabitomoye. Vyabaye ku munsi wa gatanu wa 27 Gitugutu umwaka wa 2023. Uwo yikekwa ko ubwo bwicanyi yari agwarije nyina wiwe mu bitaro vyo mu Kibumbu muri komine Kayokwe intara ya Mwaro. Abantu baragize amakenga cane babonye amaze amasaha menshi mu bwogero. Abagwaje abantu baciye bihutira kuja kuraba ivyo ariko arakora basanze yamaze kuniga uyo yari ahejeje kuvyara. Abo bari bagwaje abagwaye baciye batabaza igipolisi. Umwigeme yaciye ahagarikwa nk'uko amasoko yacu abivuga. Mu ntwaro bemeza ayo makuru bamenyesha ko hari uwundi mukenyezi yikekwa ko kuba yahagaritswe. Yikekwa ko kuba yarafashije uwo mwigeme muri ubwo bwicanyi bwibonekeje inkora mabi cane mu Burundi birahejeje gukomera. Bose bapfungiwe muri komisariya y'igipolisi ca komine Kayokwe nk'uko amasoko yacu abivuga. Ibintu birahejeje gukomera cane ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Amakuru akomeye cane twabwiye mu funyo biravuga ko General Guillaume Bunyoni kuri ubu ngubu yoba yabuzwe irengero nyuma y'igitero kaminuza ku igenekerezo rya 30 cyagabwe kwibohera Igitega. Nk'uko abanyagihugu mwari muhibereye mwavyiboneye ko abasirikare batazwi kambi bakoreramo bose barongetswe kwibohero rikuru rya Gitega. Ibintu birahejeje gukomera cane ni nyuma yuko wahoze ari umushikiranganje General Guillaume Bunyoni abaryango biwe kuri rigenekerezo baturungikiye amakuru akomeye cane ko hari abasoda baje mu rugo kwa Guillaume Bunyoni bagatangura kubategeka ko basinya idokere yemeza ko amatungo yiwe yose yoba yagurishijwe nk'uko bivugwa namwe muri begereye iyo dosiye. Abaryango biwe baturungikiye amakuru batashimye ko tubavuga amazina yabo, bavuga ko iyo dokere baciye barayisinya, ariko nanone ubuyobozi bw'ibohero rya Gitega bukaba buvuga ko General Guillaume Bunyoni yoba amerewe nabi cane nanone nk'uko vyibonekeza ko yoba yabuzwe irengero. Aya makuru dutohoza vyerekeranye no mwibohero rya Gitega. Abacungera iryo bohero bavuga ko General Guillaume Bunyoni muri iri joro ibintu vyahejeje gukomera cane. Haje abategetsi bakomeye cane bakavuga ko boba bagiye kurungika General Guillaume Bunyoni mu rindi bohero. None hariko haravugwa ko amakuru ko yoba yatorotse abo basirikare, cankwe andi makuru akavugwa ko abo basirikare baba ari abari bateguye gutembagaza ubutegetsi. None ivyo vyose byo bifise izihe mvo? Haravugwa ko hari umugwi mushasha wibonekeje mu gihugu c'u Burundi mw'ishamba rya Kibira. Ibintu birahejeje gukomera cane ni nyuma yuko umukuru w'igihugu nyenicubahiro Majoro Evariste Ndayishimiye yaravuye mu nama Muramvya. Vyari vyakomeye cane, abantu zibe bamubwiye ko natebayo ahabonera nk'ico imbwa yaboneye
ku karubanda. Ivyo vyose turabigaruka ko mu makuru yacu. Uwo mugwi witwaje ibigwanisho uje nyuma yuko na Red Tabara yarihejeje gusohora itangazo ivurwa ko yoba itanguye umugambi wo gutera igihugu. Harumvikanye amakuru avuga ko General Ngiyome Bunyoni yoba afasha Red Tabara. None uwo murwi mushasha woba ufashwa nande? Nuwuhe mutegetsi ukomeye cane? Biriko mu nyuma z'uko hari amakuru akomeye cane ahejeje kudushikira nk'uko mwavyumvirije mu kiganiro umukuru w'igihugu yashikirije abanyagihugu kw'iradiyo y'igihugu. Ibintu birahejeje gukomera cane muri iki kiganiro kibonekeje. Biravugwa ko nta mujenerale arekuriwe kuba yasubirira abandi mu busaswa nyuma yuko ata mujenerali yemerewe kuryama, kuko ibintu bihejeje gukomera cane mu ishamba rya Kibira. Uwo mugwi mushasha warahiriye uremeza ko uzoruhuka ari uko tembagaje ubutegetsi bwa nyenicubahiro Majoro Evariste Ndayishimiye. Ivyo vyose biri mu zihe mvo? Nk'uko twatanguye gukora amatoza ku vyerekeranye n'uwo mugwi, ibintu birahejeje gukomera cane. Abamenyesha amakuru bacu bariko barabandanya mu kutugirira amatohoza. Turiko turashakisha akaryo kose koshoboka tukavugana n'umwe mu bari muri uwo mugwi, ariko nanone kubw'abaturage baturaniye kuri iryo shamba bavuga ko abana babo bahejeje kurungikwa muri uwo mugwi. Hari n'abandi bajenerali bashika kuri 3 baba barungitswe muri uwo mugwi. Ivyo vyose biriko birategurwa nande? Navyo turaza kubigaruka ko mu makuru yacu. Abamenyesha amakuru bacu bariko baracatugirira amatoza ku vyerekeranye n'ivyo biriko biribonekeza mu gihugu c'u Burundi. Tuza kuronka amakuru yerekeranye n'ivyo vyose, turaza kuyabashitsa ko yose ido nido. Umukuru w'igihugu nyenicubahiro Major Evariste Ndayishimiye ijambo rikomeye cane yashikirije abanyagihugu, naryo turaza kurigaruka ko mu makuru yacu. Wowe ico usabwa manuka musi y'iyi video urabanditse ijambo sabone upyondeko, uraca urabona ari akazigira nawe nyene upyondeko, tuje turabana mu makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri iyi mbonesha kure yacu ari nayo yanyu. Iyi ni Burundi News TV.